Hello guys, mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Nkuko mubibona muri kumwe na Naumu na Inda ndahajara. Tukaba rero twari twifuje kuganira ku ikintu giteye ikibazo cyane. Eske hariho impamvu yatuma umukobwa akura Inda? Hakaba hari n'akandi kabazo tufise. Jewe mfise umugenzi pampe nizeye. Wa mugenzi ngira utuntu twose soma mbike wanje yego nkisanga rero ndafise inda yego tuyite yishushe ryada uvyarira muhira utari ku mugabo hama nkaca genda kumuhanuza mu best wanje nkamubwira ati sha best burya nje nisanze mfise inda wa mu best acambwira oh mana gutwara inda birateye isoni iki gihe nta muntu agitwara inda maramaje iyo ndadutegerezwa kwikura akabishaka nyene abigira big deal hama nkamwankira hama rero uyu mwana navyaye munyumaze kuvyara ese kuri jewe ukavyara babandi baza baraza kugukeza felicitation iki niki hakabamwe n'uwo mugenzi wiwawe uwo mwemera ko atora umwana wawe ese naho umwana wawe bakuze kuza uramwereka abatantiri uwo mushiramo nawawe nico kintu dushaka tuganirire kuno munsi nizo topic z'uno munsi ku kibazo nawo mo yatanguye abaza eske bajya abakobwa bakuramwo inda bafise rezo je nta rezo mba namwe yatuma ukura Inda ziriho nyinshi nkabaki yotuma wiyumvira kuja gukura Inda. Jewe kuri bwanje novuga yuko hariho amarezo menshi burya atuma abakobwa bakura Inda. Icyambere baravuga ati ngo nta urya inzoka nanirwe no muri gute umva iyo ikintu wagitanguje bisaba kimarira uko vyogenda kose bon ego nivyo bakoze icyaha cyambere cyacu busambanyi ariko benshi ntibaba bazi yuko baza kugira baza kwisanga basamye ngira ngo ico kintu nakiri hari abo biba par accident hari abasanga basamye nyene babiteguye aba bakobwa baryamana n'umuhungu avuga ati jewe kugira umuhungu azontware reka ntwarinda nkuwa bayabiteguye ariko mbwa kuri ku ruhande rw'iwanje benshi bajya bakorera inda bakuramwo inda kwanza nta muntu akurikina adafise impamvu nivyo bari kwanza nubwo hoba ari kakano gatoya bakagira impamvu nico nariko ndakubwira rero zifuma ziba impamvu mbi zitumvikana mugabo impamvu zirahari nubwo wowe waruvuze yuko ngo nta mpamvu yo batera gutuma nubundi rega ntayo nuko baca bazana impamvu zitumvikana zimwe zirumvikana Asha ndakubwira ngo nakwiye Inda bivanye n'ukuntu ngo umuntu y'intengo yayihaka bene wacu kuramwo inda ni bibi ni icyaha gikomeye gikaze ariko hari bamwe babiterwa n'impamvu zikurikira nizo nashaka ndakubwira bon wakundana n'umuhungu yakwizeza ibitangaza ni jewe nawe mpaka gupfa tuzopfana tuzogira iki niki hari abakobwa rero nabo nyene biyumvirira hafi nkuvuga ati yukweri nyene tuzopfana nabo yego udiromeo wanje Imana yandemeye hama mukaca mwisanga mwaguye muri ico cyaha c'ubusambanyi umuhungu ukisanga ufise inda umuhungu wagenda kumubwira ati burya sheri rero bimeze uku nuku asanze nibungenza kwiyamatiye twahuriye jewe nawe byagenze gute twabonaniye hehe jewe iki nyine ukamutera ikibazo hari umukobwa rero aca batroma mu nda cavuga none ubundi uyu mwana nzobujana he na se yamwihakanye abantu benshi batazi kwiyakira mu bibazo avuga solution ni kwikuramwe sidoshobora kumurera jenyene mugihe uyikuyemo naka gutera ibindi bibazo ikibazo ntikiraza ngabo ndacyakubwira amahezo ariko ratuma babikora hakaca rero umenga biko birancanga ukuntu n'ibindi mukobwa aba iwabo dufate iwabo barakara canke muri famiye nyene ibintu nk'ibyo kugenda kubasigurira ngo je burya nasanze byagenze uko nyene ndibungenze ugasanga ni ikibazo akaca avuga ati muhira sindi bibabwiye ukaca ubabwije yo kuyikuramwo ubandanye ubuzima niyo urumva ko ari rezo yumvikana wacu yumviriye irumvikana kuko ayikuyemo kugira aronke ahaba hakaba n'undi mukobwa wawe ndi bitwa Gasheshe avuga ati none shawe njewe ntwayinda
nzosubira kurya isi gute amezi 9 yonyine burya amezi 9 wibungize guys ni manini cyane menshi nta nagenda n'imyaka muzobimbaza hama akaca harura ayo mezi 9 dufatise ni wa mukobwa akunda ikirori ni wa mukobwa nyine akunda kwiryohera akavuga none nzobaho gute muri ayo mezi 9 bizogenda gute kaca ahitamo kuyikurayo n'uyu ndavuga ati jewe bishitse nka twarinda zoca mba mubi kubera c'est vrai hari abantu benshi iyo bavyaye haca bashangement y'umubiri wabo ugasanga nyene hari bamwe ugasanga hari ibintu byahindutse nka bimwe baba bakunda ugasanga ntibisa neza nk'akarorero nk'umuntu waba akunda kwambara mukonda bitari ukuntu wavyaye ugira ibintu by'imifunyunyu ukunda canke amaribori canke ikavuga ati none nshaho jewe ibi bintu bizobigenda gute kweri jewe nzoba nshishe kubona akaca avuga je hakomba mubi abantu ntibazosubira kumvugisha reka inda ndayikure urumva niwe arafise rezo yiwe kandi ku ruhande rw'urumvikana niyo nakubwiye yuko abantu bose nta kantu k'ubugugu bazanamo kugira barabe ko bokwijistisha mu bintu bitanumvikana urumva baje sinoze kugusigurira ngo nginda ngo nayikuyeyo ngo kubera ngo nabonye ngo mvyaye ngo noca mba mubi nuwo we basi kuri twebwe ariko aravyiganira ntibitahurise ariko we mu mutima wiwe abayumva bitarumvikana akavuga ati jewe n'ukuri nyene ntegeza kuyikuramo abo barafise amarezo yabo nta muntu n'umwe akora ikintu adafise impamvu ariko rero sindabashigikiye ngo barafise impamvu nico narindindiye imizi yose jewe ndabashigikira ku ruhande rumwe ku rundi ruhande ndipfuguruza ukabagaruza murafise impamvu birumvikana cyane cyane mwebwe babihakana ugasanga babataye mu bibazo wa muhungu wari wizeye araguhevye hama bagenda kubibwira iwanyu ati tuviremo ukabura icefu ukabura icaruguru ukabura uko ubigenza none mu gihe ugiye kubibwira iwanyu bakabwira tuvireho hama ukashikurayo wasubira mu yuhira ngo nayikuyeyo oya ni handi avuga ati jewe nihenze nkabivuga bizakugenduka yahitamo kuyikuramo kandi uzurabe kenshi umuntu afise umwana n'ubudafise umwana sico kimwe gusa hari aho usanga bafise abana barusha ubwiza ukwifata neza turese gufatira ku bwiza hari ama opportunité menshi abantu bafise abana kenshi badakunda kuronka nk'ubu jewe ndayivyaye ndamuhira banyirukanye ciye ngenda gukora ikiyaya hano ntibinyorohera umwana sifise aho ndamusiga canke hari aho ugenda gusaba akazi burya yaravyaye nta kazi twomuha uje nike hari abaca bemera kuzikuramo ariko rero guys oya kwanza imbere yo kuvuga bene wacu abanza ni concentre neza guys abasaza bacu mwabahungu mwabasheri b'abagenzi bacu bene gusa hariho n'umuhungu ashobora kwemera inda umukobwa akamubwira Jesse wawe yego gusa rero ubu ndacari kuri iyo kote y'uwo muhungu wewe wa muhungu apana ibyo byo kuza kwitwaza ngo sindakuzi hari uwasanga umukobwa atari bike akavuga si jewe nanje naciye abandi baciye utwo tujambo n'ukuri ukabuzi yuko nyene tukurimwo mu mutwe ujya mwana yavuye mujya ndabakoroye mwayikororanye kuko wowe wabaye impamvu yo gutuma yikuramo wowe waramwijeje ibitangaza mama we hari ukubwira nzokurira indege anakwemerana renji atanakwereka probox nico kibazo gihari ukaba wumva ati ikintu tugira dukore niki imbere yo kugikora rero ubanze umutima ubwira ati jewe ngira nemeye amariske yose nemeye ibintu byose bizoza mu nyuma apana rero kuza mwaryohe uwo munsi hama byaba hari ubuca avuga ngo mwakajya konyene watwaye arahungu bamwe baca kubwira kajya kanota konyene ugira uvuge ko hajya watwaye wari uyifise ahubwo washaka ikica wishireko ukabuzi yuko ari cuba wiyagiriza n'ukuri ntutume utraumatiza abakobwa bagenzi bacu uje usanga bagiye kwiyumvira abantu batazi kwiyakira mu bibazo akavuga ati ingingo yo kugira mbeho neza ni kuri rero
n'umwanya baba bimvira ivyo bintu bazi bayumvira yuko bashobora kugenda kuyikurayo bakajana nayo icyo benshi ntibaciyumvira ariko turacafatira kuri ico kintu abo bahungu bariko baratuma nabo nyene muri impamvu zituma abo bakobwa bisanga muri ivyo bibazo kuko nta kibazo muhiri wabo barashobora kumwirukana ariko we basi wayemeye akavuga ati ndagenda kwa sheri tuzobana ariko ari uca kwiyama hari n'abahungu benshi bamaze kubona umukobwa afise inda baca babona yabaye mubi sinora nkunda kujana nje narishe umugenzi wanje arafise inda yari umusirimu na sheri we yari umusirimu basi uwo mukobwa ni mwiza amaze gutwara inda sheri we yamubwiye je ntuzoza uraza kumusanga ahantu hari abagenzi banje n'ukuri ndagira isoni uranyumvira isigambere bashiriye acamufata ukuboko sheri wanje mwamubonye ariko ubu yamubwira ntiwemerewe kuza mu bagenzi banje uwo mukobwa nyene basha bamubonye sheri wiwe yagendera hirya gusa iciza ciwe yaramufasha kutuntu abakeneye muri iyo minsi nanavyara yaramufashije mugabo yumva umuhungu umenga muteye isoni yumva umenga ntibosohokana basohoka kenshi gashoboka mugabo amaze gutwara inda bavuga ati bakujana aho meze ngo yabaye umukecuru gusa hariho n'abantu batwaye inda baca bifata nabi ibyo oya gusa nawe ntibifata nabi nawe umusirimu mva byahuriranye nuko kakageso kari mu basore gusa rero ari n'abandi badamu nyene bafise inda usanga nyene byose vyababihiye usanga bavuga je ntaco bavuga ntaco nkishera ntaco ncera nkishera ntaco ncera okay naco nkicera akaje yitamubwira ikifata nabi icyo bakabeba karaho bashize ko umugore afise inda yanditse ko umugabo ariko aramubwira ngo reka ndakwibutse sinazanye umusazi nazanye umugore gusokoza biba byaba bihiye byagize iki rero bice bituma nabo bagabo batagira motivation nyene babona nyene twabaye abakecuru n'ukuri ariko muze muribuka yuko namwe kugira muvuke ba mama wanyu barashiye muri ubwo buzima basiza barabagirira ikigongo rero umaze kumutererana ubugize amakosa akomeye cyane gusa rero nabo bandi mwibuke yuko atahezo yumvikana yo gukura y'umwana kuri ico nyene ubiravye murumva yuko mumva ati jewe ibibazo birangwiriranye nta kindi kintu nogira ubu gahunda niyo kuyikuramo nukuri muri Bibiliya birabujijwe muri Korani nta na hamwe byemerewe na rimwe byemerewe kwica umuntu igana cyo kwicwa uzorabe kizi bwa mbere kwica umuntu gukora amaraso rero nawe uvuga ngo nsamba mubi cyangwa ikintu kuri ntuba mubi uhukuza kuba mubi bivanye n'ingene wifasha ari umuntu mu minsi y'ubuvyeyi nyene ubusanga adasa neza ariko wifashe neza urasa neza ku buryo n'umuntu wobwira ati je nafise umwana ntabitaho ntavyemera niyo mpamvu rero ntuze urazana izo mpamvu zituma uvuga ngo je ndayikuyemo kugira nse neza ngo ushaka gusa neza wibuke yuko ni kakandi bavuga naho bayikuyemo wowe ugenda wiyemeza ngo uri nkumi mwibarabara kumbe uri mama nyakwigendera wapya nyakwigendera rero n'abahungu ntimwibagirire yuko namwe muri bapapa nyakwigendera ifura yanyu yarapfuye ariko rero mubyara kana mukucameze murapostinga rero bamaze kwica nka butatu bwa mbere kazo rero ngo ifura yanje ifura yawe gute ifura yawe yarapfuye wo n'uwa kabiri rero uragenda uvuga yuko ifura yawe yapfuye rero reka ndabibutse ikintu kiba jewe sinabashigikiye ngo izo rezo zanyu zumvikana kuri mwebwe bisaba wa mukobwa wawe wige kuba forte wige kuba nka mama wawe gusa mvuze mama wawe hari igihe ushitahura ibindi oya mvuze nka mama wawe naho nyene hari abana benshi usanga batakuriye iwabo ugasanga mama wabo yarabataye oya umuvyeyi nukureze so wakuvyaye gusa burya nukureze aba ari umuvyeyi bon rero sinovuga ngo mube nka mama banyu ko hari ba mama bito hari mama kuvyara akaguta rero hari nk'umukobwa usanga nkoze mu nkova avuga ati kurambwira ngo mbe nka mama wanje nivyo mama wanje yangiye urya nyene yakureze niwe turiko turafata nka mama ufate nka mama wawe wige kugwana n'ibibazo byose nukuri utwaye iyo nda si iherezo ry'isi yego si ubuzima bw'iwawe babuhereye nakorotse ahubwo ni wiga ati ko ndayitwaye plan B ni reka ndavyitwaremo kugira bigende neza kugira umwana wanje ndamurere impamvu siriko ndagutegeka umurere cyangwa ugira iki reka banje ndakwibutse ikintu kiba
mama w'umuntu tureke aba ba papa baba batwihakanye, aba ba papa baba bakwanse ngo ndasi yanje papa sindi, kandi ego barahangayika mu kugira badusumire bafasha abana, mugabo burya we ni ufise uruhara runini ya ku mwana wawe, ni umaranye umwanya munini. Reka ndakwibutse yuko wowe muvyeyi wavyaye, wowe mu mama uri hafi yo kuba imana ya kabiri y'umwana wawe, uri isi y'umwana wawe. No kuvuga yuko rero wowe uri wa wundi umwana wawe yateye akamo, ni wo muntu wa mbere bukwiye kukuwomba kumugwanaho. Yego rero wewe ni wowe juru rito ry'umwana wawe, rero ni wowe kamo kambe, ni wowe muntu wa mbere wumva kamo k'umwana wawe. Kuba mama burya ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye cyane burya n'Imana yagize ridasanzwe. Rero uca ufata wa wundi wotabaye, ishire rero muri ico kibanza cako kana. Umwe we wotabaye bwa buhungiro bwawe bwa mbere, urumva ni wa muntu twebwe abana iyo tugize ikibazo ubuhungiro bwa mbere twirukira kuri ba mama bacu. Ibaze rero wa muntu yari yizeye ati jewe ndi ngaha kwa mama, ndi munda kwa mama, ndi mwitereko ndarinzwe 100%. Wewe nyene warujejwe kumurinda, niwe ucumwikurira ucumwica, reka mvuga uko yiyumvire rero buremere bw'ico kintu. Basi ni ikintu kiremereye, ni ikintu gikomeye cyane. Wishiremo yuko rero mufate ari kwisi, umwana arahari, ni nka kujya mufata ukaniga n'amaraso yawe n'ubuzima bwawe. Muvyeyi reka ndakubwira mukobwa, uwo mwana wa sinzi ngene no kibunje muvya kubabaje cyane, gusa birababaje cyane kubera iki wowe utiyumvira eske nanje ibi ngeze kubu iyo mama ankurayo mba ndiki gusa ntiwibirengagize yuko ari n'umuntu ashobora guhura n'ibibazo akavuga ati mama yafuma nkura bibaye n'ukuntu muvyeyi yamufashe. Ariko gusa rero kuba yaranakugejeje no kwisi niryo ni iteka ridasanzwe. Rero yariyumviriye reka umwana ari wanje, usanga abavyeyi aho muri hose mubaha, abavyeyi baba mama bobo mubahe mubahe. Naravye iyo film iravyorira, bariko barakuramwo, bariko barerekana ukuntu kurya uba wagiye kwa muganga bakuramwo inda. Ibaze amaraso yawe, umwana wawe, ikintu kiremereye umwana gufata nyene. Wowe ni wowe wafashanije n'Imana kure, kuko wewe umwana amaze gushira ku isi, wowe uramugira icyo ushaka, umwana uramurema uko wifuza yuko azoba. Ibaze rero ubwo bubasha Imana yaduhaye, ubwo rero bwabo bashaka ko bwata bakazana umukasi wowe nyene ubibona. Iyo video irababaje ukuntu umwana bakata agahimba kamwe kamwe, umwana akacavuga rero yaravuga mama nukuri nsigariza ukuguru kumwe, nzemera ngendeshe ukuguru kumwe, nkora ibyo ushaka mama ndakwingi. Nukuri barumva hagezeho umukuramwo hoho yamaze kugira ubuzima. Ishire mu kibanza cawe bakatagura agahimba kamwe kuguru. Ibintu birabaje cyane guys, murashira ibyiyumviro ahantu hamwe mwiyumvira muvuga eske jewe kuba mama yari yaranje akangeza hano atigeze ankurayo akurayo inda yiwanje, wowe uri indavyo kunanira no reka ntiteka jewe ubwanje ndagitere, ndetse nze nishimire no kwitwa umuvyeyi. Kwitwa umuvyeyi nibanga rikomeye, biragoye kumva yuko ngo watwaye inda ngo ntufise ngo uri karagukurikirana. Akarorero nawo mu baze babaze nkene bajya abakobwa bagerageza gukuramwo inda hama bikanka bakavyara wa mwana, bararegreta kuko niyumviriye kirya kintu ndagikoreye bamaze kubona uburyohe bw'umwana. Biraryoshe kuba wicaye nyene kumwe n'umwana gutwengera. Ibaze kwica umwana utazi icyo azovamwo, umwana utazi gitumye agira aje kwisi. Hari igihe usanga ivyo bibazo urimwo, uwo boyfriend wawe yakwihakanye, famille yagutereranye, ugasanga ahubwo uwo mwana niwe yaraje kukuberera urufunguruzo ko kuzogendera muri ya modoka nziza wamwe wifuza. Turabe uri ufise irungo, hari umwana ararikumara neza, afumaze kukuvuga hakurira ku mutwe akagira iki, ube irungu rikaguheramwo. Hari n'umuntu atwara inda nawe akavuga nari Imana nje biza kumpaje ariko pfumira haba abandi bababura. Uribaza ku kantu n'ukuri. Rero wishire mu kiringo c'uwo muntu, wowe uritoye nyene n'umutwe n'ubwenge, ugiye kwa muganga nkuriramwo. Barazanye imikasi barakataguye agahimba kamwe, ako kantu karababaje. Ukazubara nyene ibihimba by'umwana wawe bikubira kuva, aratakamba no kutamwumva, kuko urumva batwara kamwe kamwe, yaba basi bashikira ku mutima kaca gapfira rimwe na rimwe bakata kamwe yumva.
hajya nuko atavuga mugabo ariko tukwibutse yuko ni icyaha gihanwa n'amategeko ni icyaha gihanwa n'amategeko imana iragihana ni icyaha gihanwa n'imana ni icyaha gihanwa n'amategeko nta dini na rimwe yigera yemerera kwica rero wicare wumva yuko uba wagize icyaha gikomeye uretse n'ibyo harimo ingaruka mbi kenshi biragaruka haravamo kudasubira kubyara hari igihe ukuramo inda bikanga gusubira kubyara cyangwa ukazurava cyane cyangwa ugasanga kenshi ugira odera mbi cyangwa no gupfa ugapfa ibaze rero upfuye utihanye ugapfira muri icyo cyaha ni ikibazo gikomeye birababaje cyane guys birababaje cyane bro nubwo rimwe muba mushaka kwiyumvisha ko mufise rezo kuko mugenzi wacu yari yatangiye bitubwiye ubiravye barafise rezo kandi numvikana nico kibazo gihari zimwe zirumvikana nje ndakunda kubwira iyo yo kuvuga ati jewe none nzoza kuba hehe nzoza urumva irumvikana ariko itewe n'abandi bantu none rezo yo kwita yo kumvikana gute ntiyumvikana yo kwica mu bisanzwe ariko oya parasirezo yo kwica icyatumye bica rero icyatumye bica dusaba abo bantu batuma turetse babandi basi bavuga ngo ncamba mubi yotuma wica ntibibaho ubwo nuko nyene nawe uba woroheje mu mutwe oya ni babandi basi impamvu ndakora ko impamvu zumvikana ni kuri babandi ikibazo kije baburi nyene bagifata abo bantu rero ikibazo kije muri ukuntu mugifata ni muvyigisha kubera izo mpamvu niziriko zirumvikana kwicana tugaruke kuri cya kindi naco rero umugenzi wawe nje mfise inda nkaza nkakubwira ngo ndafise inda nkaguhanura ngo yikure jewe ku ruhande rw'iwanje ubugenzi bwawe uwo ni wawe nosanga wamuhaye isumu ariko ntimumara amara oya umva hari ikintu twebwe abakobwa dufise iyo ikintu kimaze kuba turacakira uko cabaye ego rero mu bisanzwe niba je nshobora kuguhanura ayikureyo uje gutwara inda vuma nk'ubu buzima wowe urumva yuko mubabarira ego umuntu araje nshaka umwana umaze kugira nk'ivyo rego mubamugira mwihe amenyo y'abatwenzi jewe sinomubabarira amenyo y'abatwenzi umva nka jewe ibaze nka jewe ukuntu tubanye nawe nkabiguhanura ku buryo jewe ucefata ubugenzi byo twari dufitanye umpanuye ikintu kiri negative hama wa mwana wanje araryoshe kubona abantu bose baguma bashaka umwana nawe ucuzamwe impikibaje nogoma nika ega jemba nagufashije mu gahinda ubufisemo nta kibazo bafashije muri ako gahinda ariko wampanuye ibintu bibi nogoma nika ego ntaco nogutahura wampanuye nyene nk'umugenzi wanje wumva ko ari twari tugiye ariko rero ako kantu wamaze kumpanura ko umwana wanje tumukura sinokwizera kunza kwa kundi mba batantine ngo twarira umwana wanje ngo noguma bwa kuko nawe ndisiyo yuko mu mutima mubonye uwo mwana uravuga ati shaka kana kwe nagira nkore cyayiko uramaramara kandi uvuga ati mbe nikakura kazobimenya yuko namahanduye mama wawe kure urumva yuko akantu k'uburozi koguma noguma nika rero mpamvu rero guys mutubwire namwe muvyumva gute ko muvyumva wowe umugenzi wawe urumva yuko nyene wo kwisanzura ngo ingo je nukuri kubwanje reka sinokubabarira basi nyine twokomeza ubugenzi ariko ubugenzi bwari buduhuje mbwa ku mwana wanje mama singe urazi umwana wewe umwana yose ni ikintu ca mbere kiryoshe rero munatubwire n'ico kintu namwe mubabona yuko izo mpamvu zumvikana zituma umuntu ashobora gukuramo inda uhanuye iki abo bagenzi bacu bameze uko mu bisanzwe n'amakosa nubwo izo mpamvu zanyu jewe ku bwanje zirumvikana ariko ntimuzikurikize n'amakosa gusa reka ndabahe kuhaje yo kugira ibyo gukora no yo kwihagararaho mubone uyu tamfashije je ndashobora kwifasha kubaho umwana ukamurera ukamuvyara neza yamuguhaye irazi amufata neza nijya mana yaguhaye nizomenye icamugaburira yego kuko ntiyamuguhaye ngo aze gupfa nabi gusa nimuciye mugenda ngo reka mvyare n'icaha c'ubusambanyi n'icanje sindabashigikiye imana izomfasha kurera icaha c'ubusambanyi ni kibi barakunda kuvuga ngo imana ifasha uwifashisha ego urumva impamvu imana iba yamuhaye rimwe na rimwe nyene mubanze muhangayike muba mwabigiriye uranabakoresheje kino ncu nabihagaye turi kumwe hamwe rero guys reka tubibutse yuko turi kumwe na Sky Media ubiture ku ushaka amafoto ku dupati iyo yose Sky Media irahari ku bwanyu reka tubashimire cyane kanya mwashoboye kuduha n'ubundi kukuntu mwahebye ibyanyu turabakunda cyane
turabakunda cyane mwebwe mudahengesha mwagira subscribe kuri Sky Media. Hama nawe ndagukunda cyane wowe wadukurikiranye utaragira subscribe ugira ubunyene uri w'agaciro kuri twebwe. Turanabakunda cyane mwege mudufasha gusharinga ibiganiro byacu bikabona n'abandi bantu batari babibonye. Turanabakunda cyane kuba mwahevye ibikorwa byanyu mukaza kudukurikirana. Yego Imana ibaduhera umugisha muze kwitura Sky Media ku badandaza bashaka kugira promotion ibidandaza byabo publicité abaririmbyi bashaka kumenyekana Sky Media irahari ku bwanyu. Tubibutse yuko tubakunda hamwe na Sky Media ndabibutse yuko mwari kumwe na Irankunda Hajara na usase nawo umunsi mwiza Imana ibaduhezagirire. Bye bye.